Hello, ni Juife. Nizere ko mumeze neza. Uyu munsi ngiye kukubwira imitoma iryohera umukobwa canke imitoma iryohera umukunzi wawe, bigatuma urukundo rukomeza kwiyongera. Akenshi urukundo dutangurira mu majambo, akenshi urukundo ni ibintu ubanza kuvuga hama ukabona kuvyapurika mu nyuma. Rero naho woba ukundana n'umuntu, gerageza kumubwira amajambo meza kugira ngo yumve yuko aryohewe, yumve yuko ivyo arimwo abiryoherewe. Tangura umubwire uti naragukunze kuruta abandi bose twahuye, najyaga nibaza impamvu tutahuye imbere y'abandi bose, ariko uyu munsi nshima Imana yuko uri uwanje nanje nkaba uwawe. Siniteze kukureka kuko ari we munezero wanje muri iyi si. Inseko yawe ku maso ituma numva nanje nishimye, inseko yawe ku maso ituma numva nanje nduhutse mu mubiri no ku mutima. Ndagukunda mukunzi wanje. Nibona nk'umunyamahirwe kuba ndagufise mu buzima bwanje. Niwe waje mu buzima bwanje ahari umwijima urahunga, ahari umubabaro haza umunezero, ahari agahinda uhashira agatwenge. Niwe nari ntegereje muri ubu buzima, kandi nizere yuko ari we Imana yandemeye. Ndagukunda kuko uri mwiza ku mutima no ku mubiri, kandi nta wundi azaza gusimbura mu mutima wanje. 3. Nzi iminsi maze mw'isi, ariko sinzi iyo nsigaje. Ariko mu vyifuzo vyanje n'ivyo nsengera buri munsi, ndipfuza yuko iminsi nsigaje mw'isi nzayimara mu biganza vyawe. Ndifuza yuko iminsi nsigaje mw'isi nzayimara iruhande rwawe, kuko uruhande rwawe niho nicara nkumva ndaruhutse, kuko uruhande rwawe niho nicara nkumva ndatekanye, nkumva nishimiye iyi si. Ntagufise iyi si yombera umururazi, ntagufise iyi si yombera ikiyaga ngarohama, ariko ngufise vyose bimeze neza. Saba Imana buri munsi kugira ngo izakundindire kugeza kw'impera y'ibihe. 4. Wewe uruhura umutima wanje ugatuma umubiri wanje utekana. Wewe muganga uvura ivyiyumviro vyanje bigatuma bija ku murongo. Wewe muganga uvura umutima wanje bigatuma utera buke buke, ariko wabishaka ugatera cane. Sa nkaho nafatiwe mu kantu, sa nkaho nafatiwe mu mutima wawe, ariko mu mutima wawe icatumye ndahafatirwa nuko hari ivyiza vyose nkeneye, nuko hari urukundo, nuko hari amahoro, nuko hari vyose nari nkeneye. Ndagukunda mukunzi wanje. 5. Nokugereranije n'izuba ariko nuko ryaka cane rigatuma riturira umuntu. Nokugereranije n'imvura, ariko hari igihe igwa ikagwa ari nyinshi igatwara ibintu. Ariko reka ndakugereranye nk'inyenyeri, inyenyeri yaka mw'ijoro, ikaka atabibabaza, ariko ikaka ishaka kumurikira umuntu kugira ngo atambukire ahabona. Nawe uri inyenyeri y'ubuzima bwanje. Ntumbabaza, ntwara nabi, ariko umurikira ibirenge vyanje buri munsi kugira ngo ngende ahabona. Umutima wanje ugendana inyenyeri yawe buri munsi. Uri mwiza ku maso, uri mwiza useka, uri mwiza naho ubuhoze, uri mwiza naho ubuhagaze. Ese Imana yakuremye yari yarabonye ikigero c'ukuraba umuntu ingene ari mwiza. Uri mwiza pe. 6. Ninavuga yuko usa n'irirenga sinzaba nibeshe, kubera ko amaso yanje yakubonyemwo ubwiza umunsi wa mbere tugihura. Uri mwiza. Nubwo naba mpumirije nagerageza kugukorakora mu maso nkabimenya ko uri mwiza. Buri munsi nama mvyuka mu gitondo ngashimira Imana kuba yarakumpaye mu buzima bwanje. Reka umpobere, reka ungumbire, kuko mu gituza cawe niho numva umutima wanje nkumva ndishimye. Reka nkomeze kubana nawe muri ubu buzima n'inyuma y'ubuzima buzoza, kuko nipfuza kurambana nawe ibihe vyose, tukavyara hungu na kobwa, tukabaho mu munezero ntangere, kuko amahitamo yanje ari wewe. 7. Wewe mazi yo mu butayu, wampaye ku mazi yawe y'urukundo ndanywa ndaruhuka. Uyu munsi ndishimye, uyu munsi ndagushimira, kandi uyu munsi ndanezerewe ko ndagufise iruhande. Mba narishwe n'inyota iyo utanseruka kukampa urukundo, ariko uyu munsi warabikoze kandi ndabigushimira mukunzi wanje. Ndagukunda. 8. Iyaba mfise ubushobozi nogushize mu mutima wanje ukaraba urukundo ndagukunda ingene rungana.
yaba mfise ubushobozi nogufasha nkagutembereza isi nkagenda nkubwira ingene ngukunda tukarara amajoro nkubwira ingene ndagukunda buri munsi ariko nizere yuko nawe unyizera kandi nizere yuko nawe unkunda kuko ubinyereka buri munsi bigatuma nanje ngira icyizere yuko umunsi umwe nanje nzaba papa w'abana bawe ndagukunda mukunzi wanje ndakwizera kandi ndagufitiye umugambi ndagukunda. Mwakoze kumviriza iki kiganiro nimba ugejeje ikiganiro hano hantu uri umuntu w'agaciro kuri twebwe icyo ndagusaba raba ko wakoze subscribe hama dukore subscribe hama ntibagire kudusigira like nimba ukunze imitoma genda muri comment ushire utuntu tw'umutwe imiriro. Mwakoze cyane bandanye mudukurikirana mubandanye mudushigikira mubandanye mudutera intege muzoba mukoze cyane. Ciao ciao.